Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga angana n'igihumbi c'amanyamerika niyo ishirahamwe mvamahanga rigiye kuzoriha ku mwaka hamwe no miliyoni w'amarundi kwishirahamwe ryo mu Burundi akabasabwa kubakorera mu gisata cyo kunguruza abantu mu ndege mu Burundi. Ibyo ngo bikazotuma baca bahabwa ikarata izemerera gukora. Banki nkuru y'igihugu nayo irabeshuza ayivuga yuko atangingo nimwe yafashe yo guhagarika bakina ibyo bita ibirimba kuko ngo biri mu bifasha abantu kwiteza imbere. Murakurikira insiguro zitangwa n'ubujejwe kugenzura iby'amafaranga mu banki nkuru BRB. Ni mukanya mwidonido ryana makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu aragabisha ababitse amafaranga mu mazu akabasaba kuyajana mu mabanki. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko bibaye ngombwa hazoba no gusaka mu mazu. Akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho batowe n'abanyagihugu bari bakoraniye hamwe ku munsi wahariwe gusenga no gusangira. Munsi mwasanze ivyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera. Niho muzokweba ko ndiko ndagwana. Ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro. Hasigaye hakomera y'abene gihugu. Yajane muri banki hakiri kare basha. Yajane mu banki kare. Kuko munsi ni saha ntawo muzi. Uyu munsi ni saha hariho bavuga ngo barafise amantene ngo muri BRB ngo baza barabibira kabanga. Uwo munsi uzokoroka nk'igisuma. Wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro. Ace ngaho muce ku rugamba rwo kurwanya ubutunzi bw'igihugu muce iki n'ibiki ari mwe mu vyonona. Tanke ngira umusako kugira bihere tugira umusako. Abashinga bateka baravyemeye. Ejo mukumva ngize umusako ntimuze mutangara. Abashinga bateka barabitoye. Erega ntazi ni solution turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kibigikene gufata amahera ya BRB yose bakayakurayo bakayatwara bagaca banyegeza. Erega iyo ni ngwano baratugwanije natwe tuzogwana. Abashinga bateka kizima bavyemeye ngiye gupanga karere. Erega nako n'urugamba ntidushobora kuvyemera ivyo. Amahera tegerezwa kuba amahera y'igihugu. Burya notice yiwawe yijane muri banki. Ijya notice yiwanyu. Reka nze ndabereke ko ijya notice atari gwanyu. Umunsi mwosanga ibihumbi 10 isigaye isa n'ugwatsi rutoto. Nzoraba ko ijya uzosubira kuyijana ahantu na hamwe. Niho uzomenya ko ajya amahera atari gwawe ara y'igihugu. Niyo muzobimenya. Ntangingo nimwe yafashwe ni banki nkuru y'igihugu ibuza ko abantu bakina ibirimba nkuko bahora na cane ngo kuko bifasha mu kwiteza imbere. Prosper Ngendanganya ajejwe kugenzura ivy'amafaranga mu banki nkuru y'igihugu BRB akaba asigura ko hafashwe ingingo yo guhagarika imigwi yo guhanahana amafaranga ibikora nk'amabanki. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Muri yo nama hari hatumiwe abahinga bo mu banki nkuru y'igihugu BRB kugira batanga umuco ku ngingo yafashwe ijanye n'imigwi itangisha amafaranga mu banyagihugu. Prosper Ngendanganya ajejwe kugenzura amafaranga mu banki nkuru y'igihugu BRB abanza gusigura icatumye banki nkuru BRB ifata iyo ngingo. Akavuga ko iyo ngingo yaraba imigwi isanzwe itanga amafaranga ku banyagihugu yakora nk'amabanki. Hariho abantu barenga imbibe bakaza barakira amafaranga y'abenegihugu abantu baje kubitsa atari amakotizasiyo bakayakira ku buryo n'umushahara washikira muri ayo magroupement financier communautaire. Koko harabonetse neza yuko hariho amagroupement financier communautaire yuguruye aya makonto service hama agacegura n'abantu amakonti deja kugura amakonti deja murumvise ni ku mpande nyinshi. Amakonti bayugurura gute? Est-ce barafise logiciel? Est-ce barafise registre? Amakonti bayugurura bakayugara gute? Kuko no munsi
mwe mugiye kubika muri banki cyangwa microfinance barafise ukuntu babereka icegeranyo amafaranga mufise uno munsi cyangwa amafaranga novuga ideni mufise. Rero ni hawo ubuzima butangurira deja no gutumvikana n'urugira amafaranga mufitanye. N'umugambi mwiza kuko twifuriza neza yuko amagroupement financier communautaire abantu bagiye hamwe ari abantu 100 basanzwe bafise bageze no ku mutahe w'imiliyoni amajana ngahe. Ntaco buza neza yuko abo bantu bashobora gutanguza koperative. Kuko nabivuze duhimiriza abantu kwijukira ayo matontine. Hama hariho amagroupement financier communautaire amaze kwandika muri banki nkuru y'igihugu ariyo iyi transformation institutionnelle guhindura kategori microfinance irimwo groupement financier communautaire ikaja kuba cooperative cyangwa ikaza kuba entreprise de microfinance. Uyo ajejwe kugenzura amafaranga mu banki nkuru y'igihugu BRB yarashimangiye ko batabujije iyo migwi gukora. Navuze neza yuko amatontine n'amasirke ama groupe d'entraide ama VSLA atabujijwe. Uno munsi nta yindi ntumbero nimwe yatanzwe na banki nkuru y'igihugu ku buryo ayo matontine ahimirijwe atari no kuvuga ati kujuragiza abene gihugu ngo ama association afise ngo amakonte yose ngo mu mabanki cyangwa microfinance yose agiye kugagwa. Nta ngingo nimwe yigeze ifatwa na banki nkuru y'igihugu. Umuhuza w'abarundi ntwarante Kanyana yuguruye iyo nama akaba yahamagariye abakenyezi gukorera ahabona mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Tuve muri bimwe byo gukorera mu gifuri secteur informel tuje gukorera ahabona kuko niho yaba aya mashirahamwe yo kuguranana no kuziganya yaba amabanki yaba n'ibindi vyiza byose bidutumbera bizoza ari uko turahabona dufise ibituranga kandi tuzi muri leta eka no mu kibano batubona nk'abantu babizigirwa. Iyo nama yarangiye abakenyezi bari mu migwi itandukanye baronse umuco kuri iyo ngingo. Inama ikaba yari yitabwe n'abaserukiye inzego zitandukanye harimo n'abahanuzi baburamatari basanzwe barongoye intara. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Amashirahamwe nayakorera mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu ndege asabwa kuba afise ikarata iyemerera gukora. Mu nama yarigenewe abakorera muri ico gisata kuri uyu wa gatatu, umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu akaba yavuze yuko amashirahamwe mvamakungu akorera muri ico gisata asabwa kuriha amafaranga agera ku miliyoni w'amadolari ku mwaka ayari mu Burundi nayo agasabwa kuriha amafaranga miliyoni w'amarundi. Iki gisata cyo gufasha kunguruza abantu biciye mu ndege ni gisata novuga yuko cakora mugabo kigakora atategeko mu bushikiranganje twari dufise kigenga. Amashirahamwe rero ajejwe kunguruza abantu biciye mu kirere asabwa ko aba afise carte d'agrément. Iyo carte nayo kugira ngo ironke hariho ibisabwa. Ivyo ibisabwa hari ubwoko bubiri, hariho ibisabwa bijanwe n'impapuro hakaba n'ibisabwa bijanwe n'amafaranga kugira ngo muronkere carte d'agrément. Iyo carte d'agrément mu bisanzwe nishasha nta yari ihari. Ingingo rero y'indwi yo muri iryo tegeko iravuga ingene muriha kugira muronke iyo carte d'agrément. Ku mashirahamwe afasha kunguruza abantu biciye mu ndege yanditswe mu Burundi azoriha umuriyoni kugira ngo aronke carte d'agrément. Ku mashirahamwe afasha kunguruza abantu biciye mu ndege akaba atanditse mu Burundi azoriha amafaranga 1,000 c'amadolari. Ayo mashirahamwe rero twaragerageje turondeza mu bisanzwe twasanze aha mu Burundi dufise amashirahamwe ashika 143 akora muri ico gisata cyo kunguruza abantu biciye mu ndege. Aya mashirahamwe rero tuyasaba ko yo za kwiyandikisha yandikisha mu bushikiranganje akwijije ibisabwa kiretse mahera impande y'ivyo hariho ibisabwa bijanwe n'impapuro muteza kuba mufite. Ivyo rero nivyo twatwamagaye kugira tubamenyeshe kugira mumenye ko ubuye ubushikiranganje bujejwe gutwara abantu n'ibintu namwebwe bubaraba mumenye byo musabwa kugira ngo mushobore gukora muri mu mategeko.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Amazu abiri yo muri quartier Kamesa ni muri zone ya Musaga yarasenyutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, umwana umwe arakomereka. Abarokotse basigaye bifumbereje kuko ngo atakintu basigaranye, basaba leta gufasha na cyane cyane uruzi Kanyosha rugahabwa inzira kugira ngo ntirusubire gutwara ibintu. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Sheila Irambona. Twari tubizaraho nyene hakinga basavye mumvugira imbere murabe ngene nobabona abana batanu. Ako kamo mwumva nako muri quartier Kamesa ya mbere zone Musaga commune Muha, akarere gahanamiye uruzi Kanyosha nkuko bivugwa n'uwo munyagihugu. Iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo kuri wa kabiri ngo iyaba ababanyi batatabaye umuryango wiwe n'uwababanyi baba baratwawe n'ugo ruzi. Twaciye tw'ubuntu bigimba ko twari mwitiro ntitwasobanuye ibyo ari byo. Numva umugabo aratarukiye hanze ariko nanje kana konka nca ndagakwega ndagashira ino nca nibuka ko hariho akandi kana karyamye hirya ariko kaka burya nca nsubira inyuma kugakwega hama tuca turagenda tuca turatwagwa. Vyari mu mazu vyose bikaba vyaratwawe n'ugo ruzi. Abarokotse basaba ko bobashikako. Mumvugira imbere mumfashe murabe ko noronka abashira abantu. Singira imbere n'inyuma iyo ndabashira aho narifise haraho nyene. Umugabo wanje n'umukarani muri vile muravyumva namwe tugaturusha. Ariko dusaba rero ni kuri yo gufasha kuko natwe turabona ko ubuzima bwacu ngo dufise ndahonye rwose bwacitse n'ubwo dufise ngaha nyene nta dufise byo gupanga moderasiyo y'abana nta kirimo rero cyo kudusaba no kuri Imana dushikira imbere ntabwo cyo badufashije. Akamo kandi katewe n'umwe mu batwara ako karere asaba ko inkingi z'ugo ruzi zokingirwa kugira ntirusubire gutera. Umusozi wari inyuzi kandi abantu bari bubatse ngaha nisanga ntwara bari bahageze ya metero leta yasaba ni ukuvuga uvuye ku ruzi gushambira imihana hariho nka metero hafi y'umunani. N'igihe baza biyumvira ibintu byo gupima twabese twabona akamaro maze kugira ikibazo. Ubwo rero muri ijoro ryakeye umusozi wa Kwinyonga uratwara inzu bazimanura mu ruzi. Rero zatwawe kuko nta gaherekezo na gato basigaranye zagenda zose ku buryo akamusaba kuyibamo gashobora kuraho n'aharara. Ubu rero bariko aho baja niyo bava. Twosaba yuko leta nkuko yavuze ko ari leta mvyeyi ari usaba kuvyemera yogerageza igashaka kuri aba bantu bagize ingorane z'izi nzu. Icibonekeje nuko igihe twashika ahabereye iryo sanganya hagufi mu ruzi Kanyosha hariho abantu baguma baropora umusenyi n'amabuye. Arakoze na Sheila Irambona. Amakuru yacu tuyasozerere mu ntara ya Ngozi aho impene zirenga ibihumbi 5 arizo zatanzwe n'umugambi Aifere kuri uyu wa kabiri ku miryango 127 yo muri komine Busiga. Imiryango yari yararonkejwe izo mpene mu bihumbi 2009 imenyesha ko zashoboye kubakiza ubukene imiryango igatunga. Abajeje intwaro basaba yuko abo bahawe ivyo bitungwa abo bibungabunga nabo bashobore kwikenura. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Apollinaire Muzagara. Umukenyezi n'uwo mugabo baremeza ko izo mpene zine bahawe muri 2019 n'umugambi DPR zabungukiye baguramwo ingurube nazo nyene zirabungukira. Havuye bagura kandi amatongo yo kurimamwo. None ubu kubera umwavu basigaye bimbura ibiro 400 vy'ibiharage n'ibirenga batarenza ubwa mbere ibiro 50-60. Imirima yabo imeze neza, bakemeza ko banayesabira ko ingurane mwishirahamwe Ikodo Microfinance. Ati nta kibazo cyo gufungura bafise ubu muri iki gihe canke ico kwigisha abana babo haba no muri kaminuza n'ibindi vyiza vyinshi. Je umugambi dependa bushima kuko ivyo bitungwa bampaye ubu ndamaze kurima ibiharage ubwa mbere nimbura ibiro 60 ubungeze ku biro 250. Izo mpene jewe zaravyaye zitatu ndokora zibiri
kubera rero imbuto bari bampaye nagumye mbona norima bugwira naciye nguma ndima n'ibitunguru n'ubu nivyo nkirima abana banje bariga kandi bariga neza ubu ndambara agatraining keza kubera umugambi depere kuko maze gushora vya vyimburwa na wa mwavu icangura gahuzu n'umudamu nkamugurira agahuzu keza muhiri wanje ntibagwaye ntibarya nabi nta ngwara ihari kimwe ziravuze amezi n'izibiri binini biravuze amezi n'igipfizi kinini kubera bahitiye baza basanga zavyaye bakagenda banshoreye kuri uyu wa kabiri igihe hariko hatangwa impene amajana 58 zatanzwe n'umugambi AIFER ku miryango 127 yahi Busiga Trifoniya ndayishimiye na Toma ndayishimiye eka na Janvier Nkoribigawa arongoye uwo mugambi mushasha wasubiriye DPR tutibagiye n'abajeje intwaro muri iyo komine bahanura bahawe iyo ngabire uyibungabunga neza izobungukire izobagirira akamaro nk'abandi bazironse muri 2019 uwo ajejwe umugambi AIFER n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Busiga ajejwe imibano n'iterambere baragabisha ko uwuzokwihenda agashora nimwe atarokorera abandi azohanwa bikomeye mbere yakwe nizo zisigaye. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira ndabifuriza kubandanya muryoherwa n'ibiganiro vyacu.